Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 12 umurongo w'indwi haravuga ngo maze abo barimyi baravugana bati urya niwe Samurarwa nimuze tumwice umwandu uzoba wacu. Dusangire ijambo rivuga kuri Samurarwa. Yesu ari mwese yari Imana 100%, akaba umuntu 100%. No kuvuga ngo yaramenyera ibyo abantu biyumviriye bataravuga. Abantu bavuze agatahura nico bashatse kuvuga icarico. Akenshi rero abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baraza kuri we bakamugezesha ibibazo bigoye mu ntumbero yo kugira ngo bamushire hasi, kuko yavuga ko ari umwami, kuko yavuga ko ari Imana, kugira ngo nivyamunanira kwishura abamukurikira bamugaye ntibongere kumukurikira. Ahandi naho babimugezesha mu ntumbero yo kugira ngo bumve icarimwo. Nivyo biyumvira muri bo Yesu yabibonera kure, yaratahura ibyo bariko bariyumvira. Nico gituma rero kenshi Yesu yakunda kubabwirira mu migani, akababwira acishije mu migani ariko ari bashaka kuvuga neza. Dusomye amajambo yo muri Mariko igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere, yabaciriye uyu mugani uvuga ku muntu yari afise umurima w'umuzabibu, hanyuma wimbamwe ikinogo, hanyuma acaja mu mahanga awusigaranya abarimyi biwe. Haheze iminsi atuma abakozi biwe kurondera umwimbu wavuyemwo. Abo bakozi bashikiriye abarimyi babagirira nabi, barabakubita, abandi barabica uko bagiye barakurikirana. Hanyuma arivuganya ngo reka ndungike umwana wanje w'ikinege nkunda ngira bazomusonera. Ariko bamubonye akiri kure baravugana baturiya niwe Samurarwa, reka tumwice hanyuma tuzogabure umwandu. Mbega uyu nye n'umurima w'umuzabibu ninde? Ni Imana. Uyu murima w'uruzabibu ni Israeli. Aba barimyi n'abanyedini aribo bafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Aba bakozi n'abavugishwa n'abakozi b'Imana bukuri. Hanyuma umwana we wakunda cyane niwe Yesu Kristo yagomba kuzobatumako ariwe Samurarwa. Yari kavuga kuri abo bafarisayo nyene ukuntu Israeli nk'abana Imana ikunda yabashize hagati y'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ngo babigishe, ngo babafate neza, ariko ntavyo bakoze. Mu nyuma aratuma bavugishwa, atuma abakozi b'Imana, ariko nabo barabica. Murabizi ukuntu intumwa zapfuye urupfu rubi, abavugishwa ukuntu bishwe urupfu rubi. Mu nyuma aribwira ati reka nzotuma umwana wanje Yesu Kristo nkunda cyane wengira bazomusonera. Ahubwo nibo bamugurishije, nibo bamufashe, baramukubita, baramuvuma, bamwambika ubusa, baramwica, mbere no guhambwa arahambwa. Ariko Imana ishimwe, umunsi ugira gatatu yarazutse mu bapfuye, ubu Yesu wacu ni muzima. Ndabibutsa yuko Yesu ari we Samurarwa. Abamwizeye bose yaciye abaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nubwo abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe batamwizeye, ariko hariho abamwizeye. Aba rero bamwizeye nibo baraganwa nawe, kuko Yesu niwe Samurarwa wacu. Kandi buya abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka. Uyu munsi kuba dufise Yesu Kristo n'inyigisho ziwe n'igishengero ryubatseko, nuko rero tumwizere, tuba baraganwa na Kristo. Imana ibahezagire.